Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Life is life nga uko byagenda kose turabishima twavuga duti mana kugomba kwawe abariko kugira iki muheraheze. So uyu munsi nta visa nje kubabwira nta visa nje kubabwira ni juste yuko nkuko nabivuze ati iyi chaîne c'est juste visa turavuga kandi experience z'ubuzima kugira ngo dushobore kugira iki kubaka canke tubeshuze ibintu bivugwa ku bantu cane cane baba muri aya mahanga, parce que hari umuntu ikintu maze kuremarka naje nkiri mu Burundi naravuga umva umunsi nagize hariya umva ninje azoba ari nje kandi sanga maze kugera hano sanga en fait c'est juste manque d'information, manque de connaissance kubera ko hari ukuri bantu benshi batatubwira. C'est vrai kurondera kwiexpanda mu buzima, kurondera kuva hamwe ukaja ahandi, kurondera kubaka gusha itafari ku buzima bwawe ni ikintu n'Imana ivuga ati genda umva byose ndabibahaye mujere, yarati mujere vyose. Nuko ndi kuvuga yuko ni ikintu ciza, ariko ico kintu ciza ukironka watanze ikiguzi kingana gute. Il faut ko tuvugishanya ukuri, tureke kubeshanya parce que ikintu kivuze nashatse kuko tukiganira kubera ko la dernière fois je parlais avec l'une de mes connaissances, elle aussi elle veut venir ici. Yariko arambwira ukuntu ari excited, yumva nzoza nimara kugera hiyo nzokora biriya. C'est vrai kuza ufise des ambitions, c'est vrai kandi ni naco kiguha essence, ariko ukagera hano usanga realite wari wibajije siyo realite ihari. Ico kintu muba mumaze kucumva namwe canke ukibona, kandi usanga urageze hano uko waje warapanze mu mutwe ukuntu bizogenda siko bigenze, après ucubaho gute. Iyi chaîne ya YouTube c'est vrai natanga ama information, muze twiyubake, nitwamara gusubira iwacu twubake ibintu bizima, twubake igihugu cacu, twubake kazoza kabazo dukomokako. Ariko kandi sinibagira yuko naho kazoza karafise ikiguzi. Tubivugeko rero, icambere ni ikintu kijanye n'iki mucibaze namwe. Iciyumviro c'uko ugeze hano muri iki gihugu utunga n'ingoga. Basha abandi muri bihugu ubutunzi buhura urihera nje kufata gutya ngo ndawugenda. La dernière fois nari nibereye ahantu muhira numva umuntu yampamagaye arambwira ngo Claire ngize urgence ushaka kuntukira amahera, parce que n'umuntu nanje nkiri muhira yaramfasha iki n'ibiki, ndamubaza bimeze gute, ushaka ngaho bimeze gute, ambwira amahera. Ariko ndamubwira ati sorry amafaranga nshaka kuyaronka buryo ngo none ngo gute ngo uri hiyo ngo abandi bari hiyo ngo baragira amahera ngo wowe nibiki. Abantu bose tumaze kuvuga abo nagiriwe ibako byo kuvugana nabo ngaha mu gihugu, aho tumaze kuganira cece n'abanyeshure on a presque les mêmes problèmes. C'est vrai hari abimana zahaye, hariho natwe two turagira iki tuko turondera inzira, umva twaje nko mw'ishamba ufise imbuga itugenda ukata gutya ngo urondera inzira. Ndamubwira nti nta ufise, ntiyatahuye na gato yuko umuntu ari hano muri ibi bihugu ashaka kubaho adafise montant iyo yambwiye. Il faut kumenya yuko nawe uriko applying iyo visa yawe
nawe kwanyumviriza muri ama video ndiko ratanga ama information n'iki ngo ngurondera visa yawe, menya yuko ugeze hano ukora inshuro zibiri ziruta izo wakora uri mu gihugu. Mezi biri gusa zitatu. Si kuvuga ngo ndabizi ko it sound like cliché, abantu bose bageze niko bavuga iki. Non, c'est la réalité, c'est la réalité ihari. Uzoze uzi yuko uje gukora, uje gutangurira kubusa, uje igipapuro kiri vierge, uje kwandika ko story yawe. Parce que hano tuba tuvugishanya ukuri, nabo nta muwe bakugirira ngo urumva baguhaye visa ngo ni mpo. No, baje kuba kwaze yuko nuza hano nubwo uzo uje umunyeshuri cyangwa nubwo uzo uje gukora formation professionnelle yawe cyangwa nubwo uje kuri umopea, hariho ico bazogukurako. Soit nuko uzo uje ngaha uzokonsoma hano, economy yabo izoba develop. Soit ako kazi uje gukora hari abantu igihumbi gafasha. Abantu igihumbi rero utaruhari, hari ico rurabutse. We nawe uje gukombla iyo vide. Uje kwiga, ego uje kunonosora ubumenyi bwawe ku universite yabo, ariko umenye yuko hariho dépense nawe ukora. Kuba uri muri iyo shure nuko uwo hariho umwigisha azoronka akazi. Ico ukimenye yuko uje kwiyubaka kandi uje no kubaka abandi. Ico kuvuga ngo tuvuga ngo ningoga ngo mwaka wa mbere uzofise ngo ibija mirenge, menya ko kubishira ko birabaho, ariko shira muri mu vyumviro vyawe vyuko ntuje kurondera ubutunzi icambere. Wewe ingo wiyubake, kuko ubutunzi bukurikira aho ubundi butunzi buri. Kandi ubutunzi bwa mbere ndikumenye ico ushaka mu buzima ni giki. Ico kuvuga ngo uraje nguje gutunga, nje ndababwiye par rapport à mon expérience, par rapport ivyo mbona, par rapport yaho isi hano muri bihugu aho isi yabo igeze. Hari ama opportunité menshi. Tuzaburi hano kuvuga ngo wabuze ngo bus, cyangwa wabuze gitoro, cyangwa wabuze amatara, cyangwa wabuze amazi. No, ariko hari n'ibindi byinshi uzobura. Kuko biragoye kuba uvuye ahantu hori umaze imyaka 20 n'ingahe yawe, urashitse hano deja uje ubanja kwiga ururimi, uje muri community utazi, uje kugira iki. Kuva rero yuko dans un claquement de doigts comme ça uje gutunga, nivyo byishaba abantu ngaha benshi, ko baje bafise ama expectations ari hejuru, ari high, bagera kuri terrain bagasanga ewana harababa hararyoje, ariko en même temps haryoheje kuko harababa. Il faut se dire la vérité, harababa. La dernière fois nakunganira n'umuntu arambwira ukuntu yashaka gutaha. Shaka gutaha, ambwira ukuntu en fait biri kubera namugora gushinga ukuguru kukundi, parce que famille aho yavuye bumva ko niwe yaraje kubakiza imitwaro yose y'ibibazo byose yari afise, bari umuryango wari ufise. Nawe ahari yaje yibaje yuko nagera hano nakandagiza ikirenge cyo nga kuri ubutaka, byose inyishu z'ibibazo byose yari afise niki. Asanga realite kabanza kanyuzuko. Nivyo nico nashaka naco tukiganireko, canke mvugeko gatoyi. Ifo yuko ikintu cyo gutunga n'ingoga
kiasi ugiye kudiringa mu madroge canke sino ari ubuzi tubona hano ya nuko hari undi muntu yambajije muri commentaire arambaza ku bintu bijanye ubuzi buhari n'ubuzi nyabaki uje umunyeshure ushaka kuranka akazi iki n'iki so il faut juste être humble. Il faut juste être humble et te dire que akazi kose ugiye gukora ugende utwagwe n'amafaranga c'est vrai ariko ugende umenye akazi nja gukorayo ngiye kwiga yiki nubwo ukora akazi ko mu gikoni nubwo ukora akazi ko gukoropa nubwo ukora akazi ko koza imodoka ntibaziyogereza akazi akariko kose ushire kumuzirikanya uti aka kazi ngiye gukora kagiye kunyigisha iki kuri wa muntu ndashaka kuba muri kazoza kagiye kunyigisha iki nk'akarorero uko wiga kuba ushaka kuba uko computer science okay kuba computer science ushaka kuba mu programmeur canke iki ariko uri kuraplayinga iki n'iki uronsa akazi ko gukoropa uzoshaka reka ngo nuko computer science no urakora kuvuga uti jewe c'est ma philosophie hein c'est ma philosophie de la vie niko navuga ati umunsi ni experience yanje nje kubabwira urakora ko kavuga uti nimba nahora mu guhanagura cyangwa mu kupana rantishaho gutya ubu reka fata umwanya ncishaho neza parce que kwa kucishaho neza kuwe gucishaho neza bigufasha meme muri mentalite yawe uko ubona ibintu parce que on attire ce qu'on est umaze kuba umuntu akora byose pye ningoga bwabimeze neza nibwo na carrière yawe muri kazoza ayo personnalité uriko ura nuko uze umenye yuko hari ubuzi ushobora muri supermarché ukarondera akazi ushobora kuja hari ubuzi bwinshi bw'abanyeshuri hano vraiment ariko uze uca bugufi kandi ikintu ca mbere kimotiva ntikiba amahera kuko ica mbere kimotiva kiba ya mahera you will suffer you will suffer parce que expectations c'est pas la réalité wage c'est pas la réalité uba muri ibihugu azambeshuze muri ama commentaire je nibuka akazi ka mbere nakoze nawe kutanko example akazi ka mbere nakoze yari exposition y'ama entreprise alimentaire yari muri Europe hari aba expedition ahantu umuntu yakenera umuntu amufasha guserva abakiriya iyo stand yari stand y'ikawa n'icayi yakeneye umuntu amufasha kwakira abakiriya akabaha ikawa canke akapresenta produit adandaza hama akabakorera n'icayi canke iyo kawa nyene ndikuvuga yuko narafata amantuzeya ayo amatasi nkayoza nkasubiza aho yarari aho banywere nkahanagura iyo kawa y'amamashine umva nakorera y'amashine vraiment ndabaza sizi ko umuntu amaze kuja muri ntuze Cafe Gourmand iyo mashine akoresha mu gukora ikawa Cafe Gourmand nari hose ngira hari niko kusana example inje mu mutwe iyo akamashine nemva niyo nakoresha nkakubita ikawa sebwe ikoresha namba ariko mva ndakubita ikawa ndagira iki c'est vrai uko yabe nakoze yari bishe baracire barahasi ariko mva ko yari karakazi k'imisi ngahe ala fashion ki muri aho nageze hose nageze ndamenye ukuntu iyo kawa bayikora pour te dire que rero il faut yuko umuntu wese atangurira hehe tutangurira hasi kandi je vous jure que iyo expérience yari une très très bonne expérience kuko nakoreye mu Taliyano après twaje gukora yaranyicaritse sindiko ndabishimira ko nuko vyagenze vraiment nyise arambwira ko we experience afise y'abanyafrika ko abanyafrika abantu turi lazy turi abantu
tutabishobotse igihe nza kugenda akabona ko n'umunyafrikakazi yavuze ati yanyiteze ko yuko nza kumwicira ibintu ndamukorera neza ndagira iki kuganira n'abantu ndetse nabimenyereye heureusement ko yumva exposition internationale exposition internationale yari foire internationale kwa sinari ngomba kuvuga ikidagi mu Congereza mu Gifaransa gutyo après niwe nama tips ukuntu niba kuba muri Europe yawo nzo kwigenze gute so na après nza kurondera kandi kazi umva karaheze nza kurondera ubundi buzi ahandi umudagi umudagi no hambe nize yuko mushaka gutwengera atagutwengeye baje iyindi story time nuko nagiye ahantu nagiye gusaba akazi ahantu bakora yari intuze yari maison bakoteshamwo amakanzu de mariage kuko hano umva ni vibe baravibinga bien ndagenda ndakora nyine intuze umva hari ahantu hari intuze ya affiche yari juste usohotse mvuye aho nigi kidagi ndayibona ndavuga it's okay umva nzova gukora amashinja kwiga ndagenda ndandika email naka bandi presenta ndagira interview en ligne barambwira ati okay nta kibazo tugiye kuvugana na team nitwabona ari bon turakuhamagara kandi tukubwire tutabona atari bon naho nuko okay après barampamagara barambwira ati okay twaguhisemwo udoze ukore probetag ni munsi wa mbere ukora kugira ngo urabe ku kazi kawe kapasa kuri wowe canke uri personality yawe ipasa kuri bo comme ça baguhitemwo baguhe niyo contrat yawe ndagenda basha probetag umva twatangura saa moya twatangura saa moya twaheza 18h ako nabwiye ati jewe umva ndakundiga biki n'ibiki ndacamo majiso nkore igice c'umunsi bon nta kibazo ndagenda ndabakorera abasha ndakora nakoze umunsi amasaha 6 heureusement ko sinari nize yari infamily sinari nize barambwira ati kutize rero ukora umunsi wose urabe ukuntu bigenda umva kuri amasaha abakiriya benshi nande amasaha abakiriya bahari urabe byose ukuntu babimeze I was like no problem nari nishakira akazi tugenda ndagenda kuva saa 7 z'agatondo ndakora gushika 17h nakoze amasaha 10 ndavyibuka ariko muri 10 harimo pause kameme pause ya midi na pause yo gufungura numva ko ari pause saa 4 ya midi ni après midi hama ma pause barambwira ati ndaheza nyine barambwira ati okay so umva manager antwengera abasha sawa ni bon rero tugenda taha umva umuso waheze taha hama ni bon wakoze neza ni sawa tuguha inyishu umuntu uza gutangura aho gukora ndavuga ni mana yanje ndaroza akazi ni bon umunsi kurikira nta email naronse nta appel nta message wa mbere wakatoka ndavuga nti narambwiye ko wampakazi ko iki batambwira cyane ndabandikira ndavuga ati ni nakane naje gukora probetag none mama wambwiye ko musambye umunsi nzoza gutangurira ko narinde narabuze iki n'iki bambwa ati no akazi ko kahe abandi ndabona niyo sinabwa bimenye neza ndanahandi ndanda applying bambwa ati okay tuzoguhamagara tubwire umuntu uza gutangurirako nange kumenya neza yuko bakubwiye ngo tuzoguhamagara bakwimya en fait kuko ukwakira kugira ngo okay tel jour uturanire document zawe nyimba ari nze ya permis de travail blablabla hamutangure pour vous dire que rero intango yamari intango ntuzoza uvuga ngo umva ngushika kucyo utunga you will suffer no you will not suffer in Jesus name you will not suffer ariko mwabyumvise haba ama challenge menshi
de ma part ariko ndoza yuko shingiye no kuvyo abandi tuganira ni experience nka rusange haba ama challenge menshi vraiment haba ama challenge kuko deja climat je ntiyanyoroheye ko nkishika yari muri nko mu ma 17-20 nkumva niyambeho yo mu Bugarama climat c'est ça kandi mva haba na changement mu mubiri wawe nta zuba hari gataba tazuba rihari ukaba deprimé kandi ntuba deprimé ngo urababaye canke iki ni juste ukumva ko nyumva izuba yagufasha kugira bonne humeur sanga nyine sinzi iki ama challenge yandi kumenyera kuronka abagenzi bashasha kuronka Checha gafise umuntu agufasha kumenya ngo urupapuro rubuze uja muri commune ngaha iki nibiki heureusement hari GPT big up hari internet umva uragenda ukabaza ariko vraiment hamaho de challenge umuntu uje ubishe ku muzirikanyi yuko uko vyiteze siko bizokwama bigenda ariko vyose hamwe bihurira mu rwego bitugirire neza. Ikindi ugire discipline parce que ibihugu inzoga zizimbuze kurusha amazi. Unwe kamwe hama witekanire parce que birabaje ko n'abanyafrika hano mu nzira baje hano hama tuzi na challenge kugira ngo uronke niyo visa yawe uronke n'ubwo bushobozi bwo gusupportinga ngo uze hano hama juste après quoi peer pressure umugani w'abari hano usanga ugiye ku amahirwe yawe nyene yafushije ubusa bigusaba discipline nyinshi vraiment parce que ntuze kubona yuko uko twe twarezwe nuko aba hano barezwe nuko ni kuvuga urarondera milieu aho muhurira naho nawe aho baguhurira naho muhurira iyo milieu itakwicira intuzera parce que hano haba ari tellement de liberté utarabe no kunumucu bigenza neza nyene ka liberté ka minimize ukagera gato ukagenda kenshi uranyerera kuko uranyerera byoroshe ariko ushize goals zawe imbere ho buti jewe naje hano naje kurondera XYZ kugira ngo ndonyo XYZ tegeza kuba fise discipline iyi ni parce que hari ugenda gutya ugiye nuko rero yari weekly talk yanje ya kabiri mbere ngizogira iyindi ariko nuko vraiment bimeze ikintu uvuga nibagira nshaka kuvuga ni mental health ifo yuko amagara mu mutwe abantu tuyafavoriza ni sujet abarundi tudakunda ariko mental health yawe uje hano uyiteho parce que hano nta mbabazi bakugirira basha nta mbabazi bakugirira vya bindi ngo nguri santu nguri à l'aise ngo iki nibiki ngo ndemba akazi kawe urimo ngo uri à l'aise canke iki they don't care really yeah maybe I don't get experience yindi canke ama exception amahari ariko muri rusange vraiment they don't care ico bakea ni ico bamariye ikitari ico rero mental health yawe kandi umenya yuko esheke ziba kuko nabwiye yuko uje hano ufite expectations ziri hejuru wagera hano usanga siko bimeze nuba server wamaze kuinforma ibindi ariko ugeze hano amaso yawe kwetsa ibindi
utagiye hamwe ngo ufate kuvuga uti no nteze nanje kwiyitaho mental health yanje ndayiteho kuko utameze neza mu mutwe n'imigambi yawe ntushobora kuyigirako. Kumera neza mu mutwe ni obligatoire. Ibyo navyo ni vya bindi kumenya yuko ba selfish. Babandi babwira ngo wageze ngo hanze ngo buri kwezi ngo nakafise ikibazo nakafise ikibazo ngo ushaka kukiresolvinga. You will suffer. Parce que uri hano uri wenyene. Uri wenyene. Rero mbere ko witaho abandi bahariya anye mazo making sure yuko hano umeze neza. Haravuga ngo nta kibazo bafise cyo sacrifier leur vie hano kugira ngo bafashe abo basize back home. But dedo mapandona yuko utameze neza hano n'abari ntacu bamariye. Kuko utameze neza nta muco genda hano deja hano urumogi urarugura la fois passée bararuregalije. Marijona bayiregalije. Ndikuvuga yuko kugira ngo wiruhure ushugena gufata kakandi kamwe twana tubiri 3 5 ibibazo bigiye bikaba byinshi uzofata tungahe nuko ça c'est mon peu de bien ça nuko rero ariko byose hamwe n'Imana no guca bugufi no kugerageza nukuri umva we are the next generation. We are the now generation, the next generation. Nuko rero wowe uje ngayo makuru ngufitiye ariko nundi ariko anyumviriza amaze kugira hano aduhe nawe nyene impanuro twoha aba batuye bacu kubaraza canke bakuru bacu kubaraza canke I don't know commentaire yose nukuri nuko tubishire hamwe twubake ibintu bitesa ibintu byiza. Yari jewe yari Claire Kigeme abashikije ikiganiro naho utaha. Ciao.